Nitwa Nijimbere Leonidas nkorera mw'ishirahamwe ryitwa Initiative Changement Burundi. Muri iryo shirahamwe njejwe imigambi, hanyuma cane cane iryo shirahamwe ico ivyo dukora turahimiriza abarundi gutsimbataza amahoro, hanyuma turanabahimiriza kugira ngo bijukire intwaro rusangi, hanyuma turanabahimiriza kugira ngo binjire bumve ico bita gutwara neza. Ubwa mbere imbere yuko mvuga nyene ivyo bintu vyohinduka, tegerezwa kubanza kwemera ko ivyo umbariye ari vyo. Ubwa mbere bwobwo tuvuge ivy'amajambo nyene ategerezwa gusigurwa. Imico ntishobora gucinyiza abakenyezi, kuko imico ni ikintu ciza, ni ikintu kitwereka inzira nziza. Ariko igishobora gucinyiza abakenyezi ni kamere ka muntu n'imigenzo nyene twe twigenza. Ivyo birashobora gucinyiza umukenyezi. Ariko imico harya yama ari myiza nticinyiza umukenyezi. Ubu rero turabe uburorero bwaho umuntu twovuze umukenyezi aracinyizwa, niho twahera twamenya nyene twokosora. Sinja mu bwana bw'umwigeme, reka mpere ku gihe agiye kubaka. Turetse mu bisagara hoho umuhungu asiga se na nyina, umukobwa asiga se na nyina bakaja kwibanira ari babiri. Ahatari mu bisagara usanga umuhungu bavuga ngo ni nyamwarami wabo kuko arongorera mu rugo iwabo, umukobwa nawe ni nyamwarami impinga kuko ava iwabo akagenda mu wundi muryango. Ashitse mu rugo mugabo urumva ico co kuja mu wundi muryango, gusiga abavyeyi bawe, ugasiga abo muvukana, ugasiga abande, ukagenda ahandi mu bantu utanazi neza, utazi nyene imico yabo. Ico kintu kirabatera ubwoba, ndiko ndavyibaza. Sindi umukenyezi ngo ndabimenya, ariko ndibaza ko ndi umukenyezi zontera ubwoba. Hanyuma rero ushitse mu rugo, imigenzo hari aho bavuga ngo umugore ni uw'umuryango. Ico rero kirafise ingaruka nziza rimwe rimwe n'ingaruka mbi rimwe rimwe. Urumva bavuze ngo umugore ni uw'umuryango, n'uvuga umenga ni igikoresho, aco ni bibi. Ariko iyo bavuze ngo ni uw'umuryango, naho nyene aho bigira ingaruka nziza. Kutuvuge yagize imana mbi agapfakara, umuryango uca umuguma hafi. Ntibamwemerera ko asubira iwabo, kandi bikunze aguma muri uwo muryango, ntiyabigwa ahandi. Baca baraba nyene yoguma muri uwo muryango akabigwa, canke natokwabigwa akagira abamufasha. Ico rero ni ciza. Hanyuma rero ibindi mu rugo baravuga bati serugo na inarugo. Jewe ko ndavyumva, serugo nuserukira urugo aja kuruserukira, kuko aja guserukira mu Burundi. Inarugo nawe niwe nyene urugo, ko niwe rutunze. Aho rero sinibaza ko nico novuga nti ni gufashanya imirimo. Sinibaza yuko harimwo ukurenganya, navyo nibaza. Kuko urumva umwe afise ico ajejwe kandi gihambaye, gutunganya urugo, nyene urugo. Uwi nawe serugo kuja kuruserukira. Hanyuma rero ahandi umukenyezi novuga mu vyo gutorana. Mu gutorana rero cyane cyane ku vyerekeye itongo bita itongo ry'umuryango, umukenyezi aracacinyijwe. Iyumvire, jewe bashikanje sinabarushije gukorera itongo rya data na mama. Bashikanje sinabarushije gufata neza data na mama. Ariko ngo jewe nije ntegeza gutorana ivya data na mama, nuko n'umuhungu bashikanje ngo ntavyo ntibatorana. Ako rero karacahaze, gategerezwa kuzokosorwa. Hanyuma ikindi nabonye coco rero ni amategeko y'igihugu arenganya mpereye ku bwene gihugu. Nk'ubu jewe ndi kubera ko ndi umugabo, ndongoye umuzungukazi, umukongomanikazi, umushinwakazi, bukeye acaronka nationalite y'u Burundi. Abana banje bavuka nationalite y'u Burundi. Ariko umudamu mushikanje arongowe n'umunyarwanda, akarongorwa n'umwarabu canke umuki, uwo mugabo wiwe nta bwene gihugu aronka, kandi uwo mugabo wiwe n'abana biwe nta n'ubwene gihugu baronka. Ivyo rero nibaza yuko cane cane nk'ubu habaye vya double nationalité, yuko umukobwa yoba afise ubwo burenganzira bw'uko arongowe n'umunyamahanga, umunyamahanga aca acika umurundi, canke abana vyaye bagaca bacika
abarundi